Nair Sports TV. Je nitwa Habyarimana Albert nkaba ndi perezida wa Federation Burundaise de Rugby. Uyu munsi rero n'umunsi mubona hakoraniye ama equipe menshi ngaha akina urukino rwa Rugby A7 Rugby bakina arindwi mu kibuga. Rero iyi ni deuxième tournoi ya championnat ya Rugby A7 mugabo twanashatse kwifatanya cyane n'abakenyezi bafeta journée internationale de la femme. Nico gituma mubona n'abakenyezi ngaha bariko bakina. Uru rukino rero ntigwabereye ngaha i Bujumbura gusa, rwabereye hari ahantu hatatu, hariho ngaha i Bujumbura, hari mu Rumonge, hari no mu Kayanza. Aha i Bujumbura hahuriye ama club yo ngaha i Bujumbura, mu Rumonge hahuriye ama equipe yo muri Sud, muri mu Kayanza naho hahuriye ama equipe yo muri Nord yose, ari za Ngozi, za Muyinga, za Kayanza niho zahuriye. Nair Sports TV.